kuko ku by'ukuri gukora umurimo w'Imana utari kumwe n'umufasha wawe biravuna. Biravuna kuri jewe mbona yuko wopfuma wireka hakubihagurukiramwo ngundi azovyumvira imbere, kuko uko kuvyumvira imbere hari gusanga bikuvunye, hari gusanga ahubwo bizanye no gutandukana k'umurimo w'Imana, hari usanga umufasha wawe yari kugufasha ku vy'ukuri muri uwo murimo w'Imana, ahubwo nawe afitiye ishari iyo Mana, kuko wewe umufasha wiwe umugabo wiwe Imana yagutwaye kandi nakubona kandi nta nubwo mu biganira, kandi ku by'ukuri gute none waja gushimisha abantu bo hanze abo mu nzu buzuye amarira. Bariko barakurikirana SSH.TV, ni Seek and Save Humanity Burundi ikorera ama centre ane: centre thérapeutique, centre de conférence, centre média na centre missionnaire. Ama centre yose akaba akorera hamwe kugira ngo yubake umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. Imbere ya kamera uyu munsi turafise umutumire, turabahaye kaze. Murakoze. Ego, tunezerewe no kubakira no kubana namwe. Murakoze kunyakira. Ego, kuko batari babazi canke ku bashobora kuba babonye irya mbere, murashobora kubidondora mbega muri bande? Je nitwa Willy Blaise Iranyibutse, nkaba ndi umugabo w'umugore umwe, dufise abana 4, tuba muri Canada, hanyuma nkaba nyoboye ministère yitwa BCC, Bible Communication Center, hakaba n'indi ministère nyoboye yitwa Light Place canke la Place de Lumière. Nkaba ndyohewe kuko namwanyizeye mukantumira kugira ngo tuze gusangira ijambo ry'Imana zihesha icubahiro inyungu z'ubwami bw'ijuru. Murakoze cyane, turashimiye kandi by'ukuri mwashoboye kwitanga hamwe no muri no mwanya, hamwe n'umutumire dufise uwo munsi turaza kuganira kuri topic ivuga umugabo uburyo arongoreramwo umufasha wiwe mwiyerekwa afise. Ariko imbere ko dushobora kwinjira mu mizi, twari dubifuza ko dusaba mutumire wacu kadusengera hama tukaca tuza gushobora kubandanya. Murakoze. Mwami Yesu Kristo, turaguhereje uyu mwanya tugiye kuvugana ijambo ryawe kuri ino SSH channel YouTube TV. Turasaba kugira ngo udushoboze, turagukeneye, turaguhamagaye, uduhemukiremo kugira ngo tuvuge ibyawe, kuko ibyawe nivyo bizima, nivyo bihindura abo waremye, kuko abo waremye ni uzi ibyo bakeneye. Mana, tuguhereje byose mu biganza byawe, turasaba kugira ngo controle y'ibera ahantu hose ibe kuve kuri wewe. Dusaba kugira ngo uheshe icubahiro muri byose na hose, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tubisenze. Amen. 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 Murakoze cyane. Muri uno mwanya twari twifuza kuyaga ku bijanye n'uburyo umugabo arongoreramo umufasha wiwe mwiyerekwa afise. Mbega iyo tuvuze iyerekwa ni iki buri muntu wese yoshobora gutahura? Iyerekwa ni kwerekwa, kuko bivuye mu ijambo kwerekwa. Rero umuntu yerekwa icyo Imana yamweretse. Imana nayo ikwereka ikintu iba ivanye na besoin, ibona yuko ikenewe aho hantu. Niyo yerekwa riba rizanye solution kuri iyo besoin ihari aho hantu. Akarorero nka Mose yaretswe yuko ari yatowe kugira ngo aje gukura ubwoko bw'Abanyesirayeli muri Egiputa. Yaravyeretswe, hanyuma Imana yamubwira ko ari we yahisemo kugira ngo aje gukura mu bwoko bw'Abanyesirayeli muri Egiputa, abutware abusubize mu gihugu cabo c'isezerano. Rero iyerekwa ni Imana iba yakweretse bivanye na bezo iri aho hantu, kugira ngo iyo yerekwa ryawe rize kuba solution y'ico kibazo kiba gihari. Gute iyerekwa ry'umugabo rivuka biba bishingiye kuki? Hageze ku kintu civuka ryerekwa, hama rimaze kuvuka mu mugabo, mbega rivuka mu buryo bumeze gute? Biba bishingiye kuki? Iyerekwa Imana iriguha ibonye ko hariho besoin aho hantu Imana yagushize.
rero ukuntu rivuka kuko hari igihe Imana ikwereka ibintu ubundi ikamwereka ibindi. Rero uko Imana ibikubwira ni mu gihe uriko urasenga, kuko Imana ibwira umuntu wayo mu gihe ariko arabonana nayo. Ishobora kukubwira mu masengesho, ikanakubwira canke mw'ijambo ry'Imana. Rero iyerekwa ukuntu biza, uribuka nka Yosefu yeretswe yuko batoye abavukana bose bazomufukamira. Imana yarabimweretse. Rero Imana ikwereka ku giti cawe kandi ikakwereka wewe bivanye na bezo y'aho hantu uba uri. Umugabo icambere nuko ari umugabo w'umunyamasengesho, kuko ntushobora kwereka ivy'Imana utaganiriye nayo. Imaze kukubwira, ni vyiza ko wewe uvyumva ko ari vyo, kuko hari igihe tutwarwa n'amarangamutima ugasanga ku vy'ukuri ngo Imana yanyeretse canke Imana yambwiye canke Imana yampamagaye, ariko ugasanga ni emotion canke niko wumvise ku vy'abandi bigezweho bariko baravuga. Mugabo iyo Imana yakubwiye ku giti cawe, urumva yuko hari igihe nagusubiriramwo, n'abandi bakaza banakonfirma nk'abavugishwa, bakaza bakonfirma ati nibi turakubona kuri ibi, maze ukumva ko abo bavugishwa si baje kubikubwira, ahubwo baje gukonfirma. Kuko hari abantu muri ibi bihe usanga bagendera ku mabwire y'abavugishwa, ariko ubundi baba baje kukonfirma ivy'Imana yakubwiye. Rero kugira ngo uyu mugabo arishire mu rugo rwiwe, icambere nuko nawe nyene aba yavyumvise, kuko ntushobora gutwara ikintu mu rugo nawe utaciyumvamwo, ukacumvamwo, kandi ugasanga rimwe na rimwe watanguye no kubikora ariko atavyuzi, kuko Imana yaramaze kubigushiramwo, n'abari boza arantura barabikonfirma ko ivyo bintu ari vyo. Rero kubizana mu rugo, ni vyiza yuko ubanza kubisengera, kubera yuko burya ikintu ca mbere nagiye gusanga, guhindura abantu bo hanze biroroshe, ubwo guhindura abo mu nzu biragoye. Rero uwo mu nzu nanone mwafatanye atayari kuragira, ugasanga wagize iyerekwa hagati y'ubuzima bwanyu, c'est très difficile. Icambere kubisengera, ukabisengera cane, apana gusenga bisanzwe cane, apana gusenga bisanzwe cane gose, kugira ngo abo muri kumwe mu nzu nabo bavyembracinge, bavyakire kandi babibemwo, kuko biravuna mu gihe wewe waronse iyerekwa abo mubana mu nzu mu rugo rwawe batabiri kumwe nawe. Ni hamwe usanga harimwo gushwana, harimwo kutashigikiranira. Mugabo iyo habaye kugushigikira birihuta, mugabo iyo habayemo kutakuba hafi no kutakumva, nyene n'ikibazo. Uribuka Yosefu, abo bavukana baraje baramubwira ati wewe ni wewe tuzogufukamira, urumva. Ariko kubera yuko ntibavyumva kandi baramudisparzinga nyene, hanyuma baramurojeta, baranamugurisha. Rero abantu benshi hari igihe baronka amayerekwa, mugabo kubera kudashigikirwa n'abo mu nzu, ugasanga n'iryo yerekwa ntiryabaye gusohoka canke gusozwa. Rero ukuntu umuntu akwiye kubitwara mu rugo rwiwe, kubisengera icambere. Ca kabiri, kubiganira, kuko hari igihe uganiriza wo muri kumwe akakubwira ati oya ivyo ni ivy'abandi canke ntituri kumwe niwijane, canke sindavyumva. Mugabo iyo watanguye kubisengera hanyuma ukitonda, kuko gusenga, la prière avec la patience, imisi yose bizana resultat y'ubumana. Hari abantu rero kenshi usanga dusenga mugabo tutitonda, canke tukitonda mugabo ntidusenge. Ugasanga rero kenshi iryo yerekwa kugira baryumva abo mubana mu nzu ntibiriko biraboneka bigaragara, kubera ko ari gusenga canke no kwitonda nta bihari. Ariko iyo vyahabaye ku vy'ukuri biraryoshe gukora umurimo w'Imana, yerekwa Imana yaguhaye ushigikiwe n'abo mu nzu. Mbega hageze ku kintu c'uko inyuma yuko ryavutse umushingantahe canke umugabo yarihawe, akarihabwa, akaritahura, akaryumva, urugendo rwo gushikanaho aho rikura, rikagenda rirakura, rikaguka, mbega ubwo buzima nabwo muvuga kwiki? Kwerekwa biroroshe, mugabo kubaka iyerekwa biravuna, kuko akarore nko kuri Yosefu. Yosefu urazi yuko yatawe, yavugurishijwe, urazi yuko yabaye umuboyi, umuintendant, sinzi uko umuintendant ko bavyita, urazi yuko yari umuprisonnier. So rero iyo weretswe ibintu abantu muri kumwe hafi ntibavyumva,
kandi niyo batavyumva si ikosa ryabo kuko sibo bavyeretswe, niwe wavyeretswe. Rero kubona bakurojeta ntibaza ko ari bisanzwe kuko si ivyabo ni ivyawe. Ntiba ari ngombwa kugutahura. Ni ngombwa kugutahura, ahubwo ikibazo nuko bitahura, hama nibatagutahura wowe warabitahuye nta kibazo kirimo. Kurindira yuko uwundi mubakanye abitahura, wowe bitahuye cane gusumba uwundi biramuvuna, ugasanga ahubwo yanabivuyemo, ahubwo ugasanga ahubwo yaranabigwanya, cyangwa ugasanga nawe ngo yacegire yerekwa agiwe. Hari abo numvise ugasanga ni couple, umugabo afise yerekwa agiwe n'umugore akagira yerekwa agiwe, ni désordre ku vy'ukuri. Kuko umugabo n'umugore mu buryo bw'umwuka n'umuntu umwe. Rero iyo muri umuntu umwe mugabo mukamwiciyemo ibice bibiri birateza ikibazo, kuko usanga mu rugo umwe yitaho ivyiwe undi akitaho ivyiwe, none mwaganira umwe akazana ivyiwe vy'inyerekwa agiwe undi akazana ivyerekwa agiwe, ugasanga byarabaye nyine ibintu vy'umenga ni competition mu murimo w'Imana kandi mu nzu imwe mu mugabo n'umugore. Rero guteba kuvyumva ko umugore wawe umufasha wawe birashoboka yuko ashobora guteba kutavyumva. Niyo mpamvu gusenga no kurindira, kuko amaze kuvyumva mwese muravuduka mukiruka bikihuta nuko abandi bavyumva. Mugo mwake bijamwe wenyene undi atabirimwo n'abari iruhande bavuga ati none urya umugore uko atavyumva twe twuvyumva gute wowe wanamunze utavyumva. Uburyo bwiza umugabo ashobora kurirongoreramwo ubundi, umugabo akayirongoreramwo umufasha wiwe, mbega umugabo akwiye kubikora mu buryo bwiza ubuhe? Icambere gusenga, kuko ikintu cose c'umurimo w'Imana gitegerezwa guherekezwa n'amasengesho, yewe no kuganira nawe n'uwo mufasha wawe wanze ubisengera, kubera yuko ni igikorwa c'umwuka. Igikorwa c'umwuka ni vyiza yuko kiba casasiwe n'amasengesho. Kuganira, kumubwira ivyo weretswe, kumubwira ico Imana yakubwiye, kandi ku vy'ukuri umufasha wawe kubera yuko azi ko uri umuntu w'Imana, arabona yuko ivyo uriko uravuga atari ibintu wigirisha, mu gihe bien sûr ari amasengesho. Ica kabiri kuba patient, kuko hari ibintu batumva kandi birumvikana kuko so yabihawe. Hari igihe ashobora kuvuga ati no ibi sindavyemeye, kubera yuko atavyemeye kandi wewe wabikwemeje ari Imana yo mwijuru, urasenga Imana nayo kugira ngo imwemeze, kuko twebwe nk'abana b'abantu nta bubasha dufise bwo kwemeza umuntu atabonye, ibintu umuntu atabonye n'ibintu umuntu atabwiwe. Mugabe Imana yo mwijuru kubera yo yari nyembabazi kandi ikora neza, urasenga ikamwumvisha, kandi iyo mwumvishije, yewe hari n'abantu ntumvise mu minsi heze umupastori yeretswe ku umupastori full time, hanyuma rero umudamu we akamwankira. Umudamu wamwankiye, umugabo akavuga ati Mana ndagusavye muri iri joro utabimwumvishije nanje ndabivamo. Maze ngo muri iryo joro umugore aradasinziriye abona umuriro fiziki, avuga ati wamburije gukorera umwana wanje wamuje gukoreye ibintu vyanje, utabimurekuye ndakwica. Umugore avyura umugabo ati ndagusavye mbabarire, reka dutangure ejo. Rero gusenga ni ibintu ngombwa cyane. Hari igihe twebwe nk'abana b'abantu dushaka kwemeza abantu, ariko iyo Imana ibemeje ibemeza neza. Rero atavyumva, prends le temps usenge cyane, ube patient. Atavyumva usubire ivyihorere, usubire usenge cyane, kuko guhaguruka uri wenyene biravuna. Muga iyo uhagurukanye n'umufasha wawe biraryoshe. Uzi nk'uko uri table muriko muravugana iyerekwa ukuntu mubikora, urazi nk'uwo muri mufatanya ibiganza muriko muratambuka muvugana iyerekwa, ugasanga do A Z du matin soir muvugana iyerekwa, ntakubisa biraryoshe. Ariko urataha washaka no kuvuga ukavuga ati ninabivuga ndazi yuko rejeta, biravuna. Kuko burya no kugira ikintu mu mutima ntukigire uwo mugisangiza kandi byitwa yuko ari umuntu musangiye urugendo, navyo bintu ntibiryoshe. Murashobora kudusangiza gatoya muri ico gihe umugabo aba yaronse iyerekwa ariko akaba ari muri rwa rugendo rwo kubisengera, yongera abitahuza uwo bubakanye,
kugira ngo aze ashobore kuvyumva, bashobore by'ukuri gukorana, bashobore kuba hamwe mwiyerekwa. Dukurikiranye batandukanye usanga ariko ari muri ico gihe caho usanga by'ukuri bimaze igihe kirekire, iyerekwa narihawe ndiko ndarisangiza uwo twubakanye kandi ndabisengera, ariko numva bifise uburemere bunini cane. Muri ico uwo muntu n'igiki mushobora kumusangiza? Ku by'ukuri nareme kandi asenge cyane. Nka Yosefu, Bibiliya itubwira yuko yaronse iyerekwa yuko azoba umuntu akomeye afite imyaka 17. Mugabo iyerekwa ryo ryagiye gusohozwa après 13 ans, kuko amaze afite imyaka 30 nagiye kuba premier ministre wa Egypte. Imyaka 13 arindiriye. Kandi muri iyo myaka 13 yarindiriye yaciye mu bikomeye. Ubwa mbere yaragurishijwe n'abavukana. Ubwa kabiri aba umuboyi canke umwentanda. Ca gatatu aba umuprisonnier. Mugabo ica kane Imana imuha grace yuko asigura indoto, kuko iyo uri umuntu ku by'ukuri w'Imana hariho ubuntu Imana ikugirira. Ikibi si ugutabwa no gushirwa muri prison, kuko na Yesu byaramushikiye, n'aba Paulo bose barataye muri prison, kuko kwerekwa ntibisigura yuko ibintu bigiye kugenda neza, oya ahubwo bigiye gukomera. Bigiye gukomera kuko hari ikintu ugira uhindure. Rero muri iyi si y'umwijima tubamwo, iyo ugira uhindura ikintu ahari umwijima kugira uhazana umuco, umwansi ntaca adakora kugira ngo bedekuraje. Nta muntu n'umwe w'Imana usomye Bibiliya yabayeho akorera Imana ataciye mu bigeragezo. Yewe n'abo tubona bose bakozi b'Imana bari kuri iyi si, nta n'umwe adaca mu bigeragezo. Nta n'umwe. Imana itegerezwa kuguhonda. Iraguhonda kugira ngo umenye yuko si ku bwawe canke ku nguvu zawe uriko urakora. Ni seneke n'ubuntu gusa, senekeraga hasi. Rero umuntu ariko araca muri ivyo bibazo biravuna. Nico gituma umuntu akwiye gufata akanya ko guhema, akavuga ati yewe ibintu reka ndehe kuvyiyumvira kuno hava nsara. Kuko iyo ufise iyerekwa mu buzima bwawe ni nk'umugore ufise inda, wumva bikurya, wumva umenga hari ikintu ugira kigira gigusohokemo, wumva umenga biraha mugabo ukabura ubibwiye. Rero uwundi ataravyumva canke byananiranye kumva, komeza usenga, kuko ku vy'ukuri gukora umurimo w'Imana utari kumwe n'umufasha wawe biravuna. Kuri jewe mbona yuko wopfuma wireka hakubihagurukiramwo ngundi azovyumvira imbere, kuko uko kuvyumvira imbere hari gusanga bikuvunye, hari gusanga ahubwo bizanye no gutandukana k'umurimo w'Imana. Hari gusanga umufasha wawe yari kugufasha ku vy'ukuri muri uwo murimo w'Imana, ahubwo nawe afitiye ishari iyo Mana, kuko wewe umufasha wiwe, umugabo wiwe Imana yagutwaye kandi nakubona kandi nta nubwo mu biganira. Kandi ku vy'ukuri gute none waja gushimisha abantu bo hanze, abo mu nzu buzuye amarira? Aho usanga bishika ugasanga by'ukuri umuntu mu bikorwa vy'Imana ashobora kuba ariko arahezagira abandi, bishobora kuba ariko biragenda neza, ariko iwiwe mu rugo baramubuze canke abana batakimuronka. Muri ico gihe naho nubwahe buryo bukubye bifite ikibazo ciza, kuko ndikirabaho kirakomeye cane kandi kiri mu ngo nyinshi. Ni naco gituma nibaza yuko ingo nyinshi harimo ibibazo ingo z'abakozi b'Imana. Abantu duhamagariwe gukorera cane n'abantu bo mu rugo, kugira ngo Imana, kugira ngo bamenye Imana, babone kuri umuntu ku vy'ukuri w'Imana, atari ko utari umuntu wo hanze gusa. Kuko nkuko nako ndavuga, hari igihe abantu benshi usanga bagiye hanze, kandi umurimo w'Imana udatiza attention, utari yerekwa waronse Imana yaguhaye, biramera nka drogue. Ugasanga wagiye hanze atari ko wifuza kuba hanze, ugasanga wibagiye bo mu nzu kandi wabikwiye kubitaho, ari wowe ukwiye kubibamo. Nico gituma navuga ngo mubiri bimwe mwese biraryoshe, kuko musohokera rimwe mukagarukira rimwe. Mugabo mutabirimwo mwese, mwasohoka wundi agasigara hanze, gushika naho wicera iminota 5 bibe ikibazo. Ariko iyo mwese muvyumva co kimwe, mukumva mwese mubibayemwo, Imana yoyo ntizotubaza abo hanze, ubwa mbere izotubaza umugore wacu Imana yaduhaye.
dutera tuja ku musozo wacu, dutera turangiza, ni izihe ntambwe umugabo ashobora gutera kugira ngo ashobore kurongorera umuryango, umufasha, ashobore kubarongorera muri rya yerekwa afise kugira ngo rishobore kwaguka? No, ikibazo ciza icambere amasengesho. Amasengesho kubera yuko uyu murimo w'Imana ni umurimo w'umwuka. Nguma ndabisubiramwo kubera yuko abantu benshi on a beaucoup négligé la prière, kandi amasengesho niyo ahindura ibihe kandi yanatahuza iyerekwa. Ica kabiri kubiganirako n'umufasha wawe, mukabiganirako pe. Hari igihe bizocamwo n'igihe bitazocamwo. Ica gatatu ni kubamwo ico wewe weretswe. Akarorero, nimba wareretswe yuko umurimo ministeri yiwawe ariyo kugira yingo, nuko kameme mu rugo rwawe gati turabona hari umugabo w'umuryango. Kuko ni vyiza yuko ico weretswe ukibamwo imbere yuko abandi bazoza kugukurikira, kuko hari abantu usanga ku vy'ukuri beretswe ibintu mugabo bakaba muri contraire. Rero nkibaza yuko ivyo bintu bitatu, icambere amasengesho, ica kabiri kuganira, ica gatatu kubamwo ico weretswe. Nimba wareretswe kuba ministeri yo gufasha abapapa, ifa kuri umupapa muzima aho wahamagariwe. Nimba wareretswe ministeri y'abanyamasengesho canke uvugabutumwa, ifa kuri umuvugabutumwa aho iwawe, kuba umuvugabutumwa mu bikorwa, kuvuga butumwa mu nyifato, kumuvugabutumwa voilà, no mu gukoresha mu rugo bakavuga ati uyu muntu ku vy'ukuri n'umuvugabutumwa. Abantu bose mu bana barumviza ubutumwa, no muri famiye wabo barumviza ubutumwa, bakavuga ati ku vy'ukuri ibintu umuntu yeretswe arabibamo. N'ivyo bitatu nashobora kuvuga. Murakoze. Tubashimira rwose ku mwanya mwashoboye gutanga, umwanya mutoya muba mufise ariko mukitanga mu buryo nk'ubu bwo gutanga umwanya nk'uyu. Imana ibahe umugisha cane. Amen. Murakoze. Tunezerewe vy'ukuri n'umwanya mwashoboye kuduha. Dusezerana bariko baradukurikirana, ni SSH.TV ikorera muri ama centre ane, centre thérapeutique, centre confiance, centre média na centre missionnaire, yose akaba akorera hamwe kugira ngo yubake umuryango unezerewe. Turabashimiye cyane bariko baradukurikirana, abashoboye gutanga umwanya wabo. Twizera ko umuntu wese yashoboye kuronka ikintu ashobora kwigamwo canke ashobora gukuramo, kandi twongera dushimiye cyane rwose n'umutumire wacu hano. Tunamusaba mu kuturangiriza, aca turangiriza no gusenga, dusengera hamwe. Mwami Yesu Kristo, turagushima ku buntu bwawe n'ineza yawe. Duciye bugufi tuje imbere yawe tugusaba kugira ngo iki kiganiro cyo gutahura iyerekwa ryo kurishikana mu muryango w'umugabo wiwe kugira ngo umufasha n'abana bavyumve. Turasenga kugira ngo iyo tutavuze wowe ubivuge, bivugire mu mitima yako uzokumviza ikiganiro. Mwami Yesu Kristo, turagushima ku buntu bwawe n'ineza yawe byabaye hagati yacu. Tugushima ko habayeho kwizegwa du début à la fin. Tugusaba kugira ngo ukomeze uduhe imitima ikumvira, iganzwa nawe kandi itahuzwa nawe, kugira ngo dukomeze dukora ivyo dukora byose, ari binini ari bito, ari biboneka n'ibitaboneka, ari bizwi n'ibitazwi, byose bikoranizwe hamwe kugira ngo biheshe icubahiro inyungu z'ubwami bw'ijuru. Mana urakoze, icubahiro n'amashimwe kugarukeko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubisenze. Amen. Amen.